none umunyu utagisosa icyo usubiza akanovera cova hehe? Nacyo uba ukimaze usigaye ari uwo gushibura hanze abantu bakikandagirira. Ni mwebwe muco w'isi. Ntawe ushobora guhisha igisagara cyubatswe mu itaba ry'umusozi, kandi ntawe udomeka itara ngo aryubike ku mubehe. Arishira nyabuna ahakirurutse, niho riheza rikaboneshereza abari mu nzu bose. Uko niko muco wanyu wo kwibonekeza mu maso y'abantu, maze babonye ibikorwa byanyu byiza bakaninaza so wanyu ahangamye mu ijuru. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Banyakubaha mwese mukoraniye hano, umwe wese mu cyubahiro ciwe yahawe n'Imana canke n'igihugu. Kurya patiri wo muri iyi Foyer ahejeje kubadondagura, tugire amahoro ya Kristu. Tuje gukengurukira Imana. Sinobasigurira na byinshi, naho nogeza aha mwabyumvise patiri bigarutse ko ibihambaye, hanyuma n'ijambo ry'Imana rirahejeje kuduha urutonde programe y'aboba muri Foyer n'abazoza bagana iki kigo. Kuri uyu munsi rero w'akanyamuneza ntangere, dukengurukira Imana. Iyo Mana yoyo umugambi wayo utoroshe, ariko ikamenya ukugene yo nyene ihingura ibintu n'ibindi. Rero uyu munsi mu kwinjira iki kigo cha Foyer de charité, turakengurukira umuka kandi ngirakamaro, kandi cari gikonewe koko mu ntumbero y'umuryango wagutse wo kw'isi w'amafoyer de charité. Tugakenguruka cyane
n'abarongoye Foyer de charité ku isi barondeye uburyo ngo iki gikorwa gishobore kuranguka, eka mbere tukanakengurukira na nyenicubahiro Musenyeri benasi nabo bafashanya ubutumwa, bahejeje bagafata iyo ntumbero. Tugakengurukira n'abubatse uwo Damiano nabo bari kumwe, bose bitanze batiziganya. Muri iyi diocese yacu ya Buru, mu ntumbero Martin Robin na Patri Finette bari bafise, isinzi ry'abantu ryagiye riraruhuka, kandi abantu bagaheza bakemera Imana ubusumbirije. Iki kigo rero mu bwa mbere nico guhura na Kristu, niwe muco wa mbere w'isi, kandi akongera agatanga akanovera k'ubuzima. Kira noneho nico cyamutumye afata kamere yacu y'abantu, kiretse igicumuro nguko tubisanga mu Bahebreyi 4:15, ngo aheze atwegereze kamere y'Imana, tubone guhirwa, tubone kugira amahoro yuzuye, tubone kugira akanyamuneza kuzuye nk'ibyari bifise ababyeyi bacu ba mbere mu murima wa Edeni, imbere yuko bagarariza bagaca ku itegeko ry'Imana, nguko tubisanga mu gitabo cy'Amamuko ikigabane cya 2 kuva karongo ka 16. Erega noneho uwo Kristu niwe nyene atubwira ati naje ngo muronke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Turabisanga muri Yohani 10 ku karongo k'10, naje ngo muronke ubuzima, kandi ubuzima bwuzuye. Abazoza rero bagana iki kigo bakahamara igihe, nta gukekereza yuko bazohakura ubwo buzima, bazoheza bakahakura amahoro, bakaharonkera kandi imigisha n'imihezagiro itandukanye mu buzima bwabo. Ukwemera kwabo kugaheza kukongera kukisununura, hanyuma ukwizigira kwabo kukisununura ugusumbirije, eka mbere n'urukundo rwabo rugaheza rukisununura ugusumbirije, eka mbere n'ugukorera ya Mana bigaheza bikisununura ugusumbirije. Rero nta gukekereza na buhoro buhoro yuko iki kigo ari kintu gihambaye kuri diocese yacu ya Bururi, eka na eklesia yose y'u Burundi n'iy'isi. Murabona yuko turi kumwe n'abavuye mu mihingo itandukanye y'isi, kubera ngaha hariho umuco udasanzwe, kandi umuco
uzokwama nuko ugaragara urubanza rukaheze rukamera nabi ari ibiyeri bikaba injagwatsi navyo nyene biraheza bikabisha urubanza. None umuntu rero ari muri bene ibi bigo agaheza akabura umutima w'urukundo n'ukwitangira abandi, ababaye yantundwe, ababaye yankevya, ntibikabeho n'umunsi warimwe